ngo kubutare ngo ucupfa naje kurondera urupfu rero ubutare n'ubwande bw'igihugu none mwabo privatije mugira gwanyu bigenze gute mwabugize gwanyu bigenze gute ko mwese ufite amajipe V8 mwese muri miliyardere ngaho abandi mwafashe mushora ubutare amadevize mucamo yajana kuyagura amazu hanze mwubaka ama industry hanze amahera yose y'igihugu muja kuyakoresha hanze mwimvye ubutare ngaha muvyeyi se barundi burya no kuri general urarushe ndabakurikirana ijoro n'umutaga habakumbonesha kure ahariyo equipe nshaka kubabwira igifukamye mu nda ikoramo iki gihugu hari abantu nywegwe ko ari mwijuru bari abantu umuntu akora akazi mu mwaka umwe kabaje gura etaje Bujumbura igihugu kirimo isiha iyo equipe mushireho komisiyo mugasanga ndabesha muzoca mu mpana ejo bundi araheze nk'amezi nk'umwaka uraheze je umuntu yandegeye ko hari imodoka ipakiye ubutare ibumanukanye Bujumbura iyo modoka hari ndayikurikirana gushika no kuri Kotebu sanga iyo modoka ahubwo yaherekejwe n'umupolisi yambaye civile kuri Kotebu iyo modoka hari bacambwa ngo hariho pick up ngo yigisoda ije gupakira ubwo butare naje nari mfise apolisi twaragiye kuri Kotebu dusanga ubwo butare bariko barabuhindurira mu modoka agence bita oxygene ico je nakoze nkishika ngaho nabwiye uwo mupolisi ntiduza amaboko ukenda ukamanura amaboko baca bakurasa abantu bose baraho baca bariruka iyo modoka tuyiravye dusanga ipakiye ibiro amajana 980 byari bigiye he mu gihugu cy'u Rwanda inyuma yaho twarakomeje turakora ya fraude uko uyirangiye we akabahishije wa telefone ati bimeze gute ngo nabuze orke hari abantu baba bapakiye ivyo bintu baza no kubitwara mu Rwanda twaba dufise bari mu ivyo bintu nyene twahaye amahera kugira baze baraduha information bakatubwira ati tugeza none ko ambwiye ko yabuze bigende gute ndibuka hari n'igihe nirutse ku muntu imodoka hari irahenuka mugandagira Imana ndonka imoto mwijoro iyo modoka hari nayo turayifata uwo muntu acambwira ngo uwo natumye nanje ngo yampenze kandi nzi ko we nyene bariko baravugana n'uwo muntu abantu bampaye information bambwira ati tugeze ku miliyoni 100 nimunkangisha letera bwo muravyumvise hari umaze kuntera ubwoba yanteye ubwoba jewe ndagira ubwoba ubutare kirazira ko buba umuvumo mu gihugu ubutare n'umuhezagira take shit, I got no love for the fakeness. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the Basa umenyesha makuru abanza barabe mwebwe bamurike abanza kuri televiziyo baze kubona abantu bagira batuma Burundi butunga canke bupfa ndiko ndabivuga ko no munsi nimwiyumvire nk'abarundi babonye abantu bangana uko bimba ubutare bw'i Burundi tugaca dusanga turiko dutora ngo tubuteke nk'ibiharage ngaha mu Burundi harubwo turya none harubwo duteka none ntibushoka hanze mbwira ingenera $1 ho mu Burundi no munsi murabisigura ingera $1 ari mu Burundi abantu mungana uku mwese mwimba ubutare tubifurire rero turimo umuceri wowe turya sivyo turimo umuceri n'ibigori tubifurire bijya bintu byose mwese ndababwira ndi ngo tuje gufurira bijya binogo vyose mwimvye hanyuma turime imyumbati turime umuceri turime ibigori vyovyo bitufitiye akamaro sivyo ebaga sivyo ababura amatari muri ngaha umubura amatari we atabutare bw'imbwayo nashire toki hejuru tura umubura amatari atagira ubutare mu ntara yiyo Merido Bujumbura we nta butare ufise cyo gusomera ubunyene ngaha muri code mini nta butare ufise
kariyeri ufise ntubona ntimusoma n'amategeko ngo mumenye itunga mufise nje nagira nje ngusomera ubunyene turabe aha nyene muri code nayizanye reka ndababwire ingorane mufise mwese mwimba ubutare muga ntimuzi n'itegeko ribagenga ndazi ko atajya muzi OBM deje OBM wazanye code mini urayifisa yenyereke turabe code mini directeur opération muri OBM wazanye code mini yenyereke nyereke yewe wundi oya aba directeur bose muri OBM shira amakode hejuru mwazaye turabe ministre wazaye code none muje gukora iki no basohora mwese mukavanga ko vyerekana ko biba vyose nta tegeko riko rirakora dore muhagarariye ibisuma mwijambo rimwe kuko atategeko rikora n'ubusuma bukora atategeko rikora n'ubusuma bukora mwebwe mwimba ubutare umaze gusoma code mine nashira utoke hejuru nshada guha ikibazo ukabesha n'akazi kawe ndaguha ikibazo shira ukuboko hejuru wasomye code mine cenda mubaza ikibazo kimwe cyo muri code mine ndabe kwa kiza shira hejuru wasomye code mine muri mwese mwayibonye ubusuma gusa ukora ibintu vagabo ibintu vy'igihugu vagabo ivyo birabaho murabonye igituma Burundi bukaye nagize ngo ndaje ngo je kubiba ubutare nubwo iwanyu yagiye muvuga ko mwasomye code nico congere ari kubabaza ubutare n'ubwande bw'igihugu none mwabo privatije mugira gwanyu bigenze gute mwabugize gwanyu bigenze gute ko mwese mufite amajipe V8 mwese muri miliyardere ngaho abandi mwafashe mushora ubutare amadevize muca muyajana kuyagura amazu hanze mwubaka ama industry hanze amahera yose y'igihugu muja kuyakoresha hanze mwimvye ubutare ngaha abandi bakanyegeza hari ubutare ngo nubwi wanje kandi bazaho buri sivyo igihugu cyo Burundi abantu bimba ubutare banganuka muba muri keneza aba journalist babone neza abishi igihugu abaribo bamurabuza amadevize ngo murabuza igitoro kigwa amadevize ubutare mwirirwa murimba ntibwogura amadevize ayo madevize ntiyogura igitoro mugasimwe ba mbere mugira contre ngo igitoro kirabutse simwebwe ba mbere muvuga ko leta nane yogura igitoro simwebwe mukagura ibijipe V8 aho kuzana amahera y'igitoro cyayo majipe yanyu ngo kubutare ngo ucupfa naje kurondera urupfu rero nimunkangisha literabwoba muravyumvise hari umaze kuntera ubwoba yanteye ubwoba jewe ndagira ubwoba ubutare kirazira ko buba umuvumo mu gihugu ubutare n'umuhezagira igihe Imana ari kubabwira igihugu igiri bajanemwo bene Israeli mu gihugu c'amata n'ubuki genda musome musubira mu vyagezwe gitabo c'amategeko kigabane 18 murabe aho hantu Imana yajanye abantu ngo igihugu kirimo ubutare bw'ubwoko bwiza cyane Jardin d'Eden aho Adamu na Eva Imana yabashize ati nahantu hari inzahabu z'ubwoko bwiza cyane Uburundi nasanze ari igihugu gisa na Kanahani mbwira ingene tudatunze rero mbwira ingene Israeli itunze nagahugu gatoyi nako nyene nko Burundi sivyo sagahugu gatoyi gavize 26,000 kilometre kare gacagira abantu miliyoni 9 naye natwe dufise 27,000 kilometre kare tugacha tugira miliyoni 12 ntimva ko tungana sibugo bibiri bingana kare twese turamukanya amahoro
shalom twese sivyo none mbwira ingene Imana iduha tukayimanuza nimumbwira ingene Imana iduha tukayimanuza mwabisigura ngo no musaje akazebaga jewe none ntimunyita se barundi uburundi si umuryango ufise itongo ririmwo umurima weze hakenewe gusoroma gusa. Hari umunsi nagiye gusoroma ibigori turi kumwe n'abene gihugu, umwe wese asoroma janiwe, natwe dufise umurima weze, abamarere basoroma bajani wabo umwe. Ivyo gusoroma ujani wawe rero no munsi turabifuta nababwiye dufuma twari mu muceri, hari imyonga nabonye mwimbaguye nta kimwe murakura kwanacho mukurayo taha rero. Bamwe bimba tererare hariya higi Gakara barashoye, ndarondera urufaranga rumwe babarazaye mu Burundi ndarubura rumwe, urabona imeyitoboye imwe nta nimwe bigeze bazana. Hanyuma ndababwira usangwa rero mwarashuye ataco mwakuyemwo taha, none muri ko mundondera kwiki ni mutaha, bakanka gutaha nubu ntibaremera gutaha, taha kuko nta kiriyo, nica bahari ikiriyo zana ndabe, ntibazana ngo ndabe ntibemera no gutaha. Namwebwe rero ataco muronka taha, sinsure kwabona muri bijya birombwe, ataco muronka taha, twafurire twarimo umuceri n'ibigori n'imyumbati, mukironka naho zana ndabe, zana ndabe ko muronka zana ndabe. Natoma yabakwegeye yatevye yarabanje kurya, natoma hagiye abanje kurya. We gamuhungu we wari bwarye, we wabivuze wariye. Ari umujene gaho yimana ye namabuye aheruka gutora n'ubundi butare bwahora bwiyerereza ngaho. Ayo gabasha igihugu kirashobora kuba gitunze ukoraho. Kwa gatanu wimbuye itoni 4.5, murumva ku munsi umwe itoni 4.5 za titane ku munsi umwe, abantu bimbisha intoki gutya itoni 4.5. Murumva ngo Burundi burakenye kabisa. Toma kuva utanguye wewe urabuze itoni 20 maze kuronka ikonteneri iruzuye, hamaheze igihe kingana iki kandi nta mamashini arashika ka buryo nyene. Abahora bahimba byageze gute, abahora bahimba hajya babushize murumva akakanya mubonye nawe nyene ijya kontra mwarayigwanije, kandi burya abayigwanya bose bava muri mwebwe mu byo muvuga. Ijya kontra ijya imurehe nuno munsi baracayigwanya bavuga ko atabutare buri, nuno munsi baracabivuga ko atabutare buri, mugurumba baze kuronka kontenere muga nta butare buri. Akakanya nta butare buri imurehe, umukuru w'igihugu n'umubeshi nta butare buri murehe, mugabo amaze kuronka ikontenere muri akakanya gatoyi kadakoresha intoki muga nta buri. Hebaga kamo ndaba nko menga hava turasa reka ntaco ndabagira, mwaraburiye ntabwo mwamaze, ndababwije ukuri nta na 0,001% mwatwaye. Tuve hasi ubunyene nta ngorane, byo mwariye biramaze. Abarundi cabishe ntimushima, kandi umuntu adashima rero yama yihebuye. Umuntu yihebuye abicihebe, umuntu yihebuye abicihebe. Hajye no kuza murashima nakantu nk'ubu mukavuga muti none nk'ubu yokontorora niyaza kicarira kazabona aho nahora nimbura ibira amajana ndahimbura itoni 20, acambaza ati none sha zanizo zindi yo wazishitse. Ntavyo ndabasavye kuko naraharuye nsanga
ntimuranadonora none twebwe turasigarwa mutaranadonora dutangure ubu rero dutonere icyo nifuza nicyo cyatumye nza kugira ngo inkware zisezerane mu masesa. Igihugu mubanze mubimenye yuko ubutare n'ubw'igihugu n'umusenyi ari umusenyi. Ingorane twagize babimba ubwo butare babe n'abarongozi bose nta numwe abizi. Iyo tuba tubizi amakomine abatunze nene humvise ko mere de ravira avuze ko atabutara afise porutabirirwa barinura umusenyi amakariyeri urumva abona ko atakirimo muga vyanditse neza. Abantu bonyene batariha hego uriko ubaka akazu kawe kameme ntiwofyatura amatafari cayo wimba amabuye haji wawe udashoye uze kuvuga ngo ndagura mu gushora ushora utegereza kugura uragurira muri leta ushora ikintu cyose ushora cyitwa ubutare tegerezwa kugurira igihugu kuko ubutare n'ubw'igihugu nawe urimo muri mwenebwo. Leta ririmba ni namwe mukabakozi utufise umurima wese hakenerwa abakozi ni mwebwe amakoperative ni mwebwe ama entreprise. Ati ngene bagiye kuduhenda je narinzi yuko abavuga ngo baragize amarochershe bafise rekantite kumbe no kwisoromera gusa umurima weze ko bitazopfa biheze. Je barambwiye je numvise nka fere umuhero wese uzorinda ushika fere y'Uburundi itarahera fere dufise umuhero w'Uburundi uzorinda uhera uba umuhero w'isi bitarahera. Barambwiye rijyabuye rivamwo marble naho womera gute ntuzopfa bimaze. Nereka ubwoko bumwe gusa bwa marble dufise ubwoko 13 bumaze gutorwa wosanga hariho na 20 nuko butaratorwa. Mugaba mpakarorero ko rimwe gusa ibuye riranda ari rimwe kandi rinini mu kuzimu gutya riranda rikava mu rutegama rigaca ikiganda rikagenda imwaro hariya mu kibumbu kayokwe rigaca rikata rigaca inyabihanga rikagaruka mu giheta iri rimwe iryo ryogere rizohera ryari oya mwumva rizohera ryari gaye iyo dukanura karega basha izi njyane bimwavuga ngo abahutu n'abatutsi ntibabibaho kuko abasangiye ubusa bitana ibisambo. Twese twarakwiwe urukate rubari runini ku buryo tutazi nico twarukoresha. Sinzi abantu nabwiye oya narabivuze ndabibwira namwe bw'abene gihugu na atwotangura koko kuba abantu Uburundi turashobora kugira itunga natwe tudashoboye none tuvugishe ko Uburundi nko ku mwaka bwinjije imiliyaridi 2 z'amadolari twoyamara ku mwaka hinjira twoyamara. Icambere Uburundi ni igihugu kirimo abantu badasanzwe hajye Barundi naho bigaya burya ni hanga ridasanzwe n'abakozi. Abarundi bamaze imyaka n'imyaka inzego z'igihugu zititaho ubuzima bwabo ntibigere bahona none ntivyabaye twaca twirimira tukarya nayo tuvugisha ukuri kuva agatoyi gusa ko tuzi twese kuva 1993 gushika 2005 ngeraho mwageze mubona umugambi w'igihugu uraho ubuzima bwa bene gihugu ingwano gusa kwica imigambi yose kwari kwica gutera ntutera ikindi gihugu utera mu gihugu iwawe nyene. Kuva 1993 gushika 2005 Abarundi urumva ari kwica gusa ntiduhona.
iyo usanze umuntu yarima mwijoro akimbura, hariho ubutare bariko bararaba abantu baraho bwo tubutoye ngira sinzosubira kugorana na mwebwe nyabwayo tukabutora. Ewe bariko barakurikiraho buri niko navyikurikirani. Ndakubwije ukuri naho tworonka ibiro 10 gusa vyodutunga. Erega twari twarasamaye ba obeme barasamara, muri ministere y'ubutare barasamara, mwumvikanye muti twigaburire nta ngorane. Nabajije jewe ko itegeko ndarifise ngaha, nti munsigurire ajyadwe kwijana iyo mwayakuye kwitegeko ndarifise. Je nyereka article ivuga gindwi kwijana ko je ndarifisa. Ndababwira bararondera n'ubu ntibaratora article. None mwebwe itegeko abene gihugu bararitoye. Urazi irya tegeko iminsi abashinga bateka barimazeko. Abashinga bateka rijya barimaze ku gihe kinini bararitoye. Mugabo abarundi n'aba specialiste mu guca kure yitegeko kwa nkitegeko nabambe. Haba muri ministere haba muri obeme bose itegeko barajyanka bati turasi. Nanazi cyacho kwankira umwene gihugu. Erega rya tegeko rijya nibwirizwa ryatowe n'abene gihugu ko ryakozwe n'abaserukira bene gihugu kugira rije mu ngiro. Ubutemeye ukurikiza itegeko mu isanzwe amahama kofe nta kindi. None mwari muzi ko ari kubera iki leta ihana umuntu wese agiye hanze yitegeko. Amategeko nico bituma hari ariho kugira yubahirizwe, uwurirenze agahanwa. Soma no mu Baroma ni 12 ahantu handitse ngo umutware ntatwarira inkota ubusa. Ntivyanditse abasomye ba Bibiliya naho vyanditse umutware ntatwarira inkota ubusa. Bari muzajya pistoli rigaha ko ari yiki iyo guhana inkozi zikibi abantu batemera kurikiza amategeko hatereza guhanwa. Mugabo abantu barirengera amategeko nyene bakihonyangira bahagenda baragayagaya mwibarabara tangorana. Harageze ko rutangura guhana umuntu adakurikije itegeko tumushira ku murongo. Harageze muri sopebu twavuze uti gitoro ubu rero tumenye cyagiye cyanyowe nande igitoro ko cyaheze cyagiye tuzana application sopebu kiranga kuyikoresha kabisa iranka iti umwana wa mama ntegerezwa kumuha iritiro ibihumbi 20 aje kugira stock yiwe, ubundi ndamuha ibihumbi 50 agire stock yiwe, ubundi ndamuhe 5 agire stock yiwe. Mugabo ico gitoro gitwawe n'abantu badashika n'igihumbi mu gihugu cy'u Burundi. Abene gihugu amamiliyoni yose ariko agenda n'amaguru. Murumva ubwo begito muravyo yatwaye kari je burya mufise mbemvuge kabahati nzuri au mbaye cena cyo ma service menshi y'igihugu. Burya amanyembwa yose akogwa je ndayazi mu gihugu kubera naciye heshi muri Sobujana rahatwaye rero abaye dejo wasobuje. Hayo marera abakozi mbona n'abaye discipline bacambwa ngo burya baza banyoye duca tugura kantuze kamwe gapima rukoro. Hanyuma rero ukamuha ngo huhiramwo agatega ngo uhiramwo acisha ku ruhande. Urumva abarundi gere babetse na sopebu niko yagize twavuze tuti igitoro gitageza guca muri application igitoro pass baca bahuha ku ruhande gice ku ruhande. Ngiye guharura ntigitoro cinjiye turabi casotse kingana ngenda munyereke stock gitoro baranyuruje kera barivye. Aho ni ndongoziga nome par décret umwizigirwa je nahaye ubwizigirwa nzi yuko ari umuntu w'umupfaso n'umugabo abahemu
none n'abene gihugu bitoreye itegeko ibwirizwa riri ngaha ministere ca ku ruhande obeme ca ku ruhande mwebwe bimvyi ca ku ruhande ivyo none twoshobora kubibandanya uko nyene ntibishobora kubandanya utanga imihoho ubu nyene aca atanga imihoho tuzovyimbira mbe murazi yuko bigeze kumpenda ngo leta nta burenganzira ifise bwo kwimba ubutare ndamara ukwezi ndiko nteka umutwe none bizogenda gute ubutare bwacu nta uzi kantite yabwo nta societe yo hanze zoza gusinya kontra itazi ingene bungana no kuvuga yuko abarundi nitwe twari guca tubwiyimbira kuko n'umurima wacu twimba aho dushakiye tugahagarika dushaka tukabandanya nawe tutaba tuzi kantite muga societe yo hanze yoyo ibanza kumenya iti ni kantite ingana gute newe hariho aba specialiste mu vy'inzahabu hirya yejo banyandikiye bambaza bati mwarahejeje kugira recherche izo nzahabu zingana gute ninda zigi kanite y'inzahabu dufise mu Burundi hari numwe ayize wayimenya gute mu ntara zose hari ubutare hajya no ariko aravuga ngo muri meri hajya nta mwongo buri satu budahizwe nta namwe atari ubutare je nahuye n'umuntu azi Burundi n'umunyakanada yambwiye ati mwebwe umunsi mwomenye itunga mufise umva zarambaza ngo mbe burya ngo hajya ngo rikuja ngo muri side de la ville de Bujumbura ngo hajya kuri rya misozi ngo wena hajya haruguru ngo hari iki nta cyonzi agaca twenga gusa ati nzokwereka ikiri haba ibintu dufise barabizi byose uno rese amasatelite nta byose barabizi ibyo dufise mugabo bavuga bati sindabegereka abarundi bohava batunga hariho umunyamahanga yambwiye ati ntidushobora kwemera ko ubwo butare mufise mu burya mwenyene ngo buribwe ni miliyoni 12 gusa muri dushobora kuvyemera ngo ni bwishi ntimwo burya mwenyene hajya rero niba bubona ababirigi bari barimvye hari murehe bagaca basiga bafuriye bakaduhisha nuko bazi ko umunsi umwe bazogaruka kubwimba nubwi wacu ni reserve dufise hajya ngo iyo misozi yose aho haruguru ngaho mubona nahagikiriri hose burya muhava amazi muti noye tuzozisambura ziganzu twimba ubutare tuzobaza tumara ubwahandi noye duhera ku bwubatswe ko hega n'abana bazovuka mu kinjana c'igihumbi barabukeneye ko nabo barakeneye noye duca tubumara reka turye ivyo duhambije hama nabo tuze tubabikire sawa rero aha turavyumvikanye tujya dupanja akarere kandi duhejeje gupanga akarere ubwo nyene tuja ku kivi hariho abantu bazi ngo ofisi itongo ngo ririmwe ubutare ubwo butare ni gwanje article yindwi les substances minérales ou fossiles soumises au régime légal de carrière ou de mines constituent la propriété exclusive de l'État. N'umusenyi ni propriété exclusive de l'État. Ajya mabuye muravyumva tuvyumva kumwe bagabo erega biranditse ntagire uzosubira kuvuga ngo ngiye kugurira gwitongo cyangwa ngo ofisi itongo ngo ririmwe ubutare oya burya butare sigwawe abantu baba mu ntara zirimo ubutare bwishi nko mu Cibitoke kuzawuva ngo ahi wanje ngo hari ubutare ngo guhagura meshi mugabo ngo gahago cadagurisha meshi ngo kuko ngo hari ubutare ni gwawe nubwa leta abantu batagura bimenye kandi niki mu bisanzwe aha ministere za obeme nivyo babirigwamwe bariko bigisha bene gihugu mubigisha ikode mwe mwaciye mwishira mu kabati muri inumira namwe ntavyo muzi kuko namwe mwaciye muza kumpenda ngo la propriété relève de la souveraineté permanente de l'État sur ses ressources naturelles. Elle est inaliénable, imprescriptible et distincte de la propriété du sol. Distincte. Propriété du sol ne vaut pas. Wa mungu aragenda akagura ngo naguze hegitare ngo hari ubutare
urumvise ko baguciyemo niba barakuzimvye ntumpamagare erega nta muntu ubucucu bwiwe ntushobora kububurana nire no préfère prévaloir sa propre turpitude niba waraguze itongo bakakuzimba ngo hari ubutare bimenye baraguciyemwo nakazi kawe uba warasoma itegeko ico rivuga hari ubutare ahubwo ico ukora wabubonye uca wiruka hariya muri OBM uti nabonye ahantu hari ubutare wabonye ego ni hajya OBM irashobora kubwira iti hajya ntiharagera ko tuhimba ntiharagera ntiwiriguragura kuko urumva ntiharagera cyangwa kubwira ati ubu tubwimbe par priorité hariho nk'ubutare dushobora kuvuga ngo twimbe par priorité kubera butagaciro ubutagaciro ashobora kuvuga uti zahabu tuzibike diama tuyibike emerode tubike tugende kwimba burya butagaciro n'ingoga umufa w'imbwe bw'unyobwa ushushe tugaca tubwirukako tukabwimba numva rero ninde afise uburenganzira bwo kuvuga priorité ni ministère we wabubonye genda uvuge niyo uri kurimba biranditse aha ayuko ugibona ubundi butara atari bwa bundi wasinyira yuko ubwo nyene ubivuga utabivuze bigenda gute igihano mwarabonye ngere cyanditse siza murasoma harimo ibihanoga nk'ubu we wari wagiye ngo niko ni makorta ugaca usanga hari inzahabu ntuzivuge igihano kiratekanije uteza uvuga uti hamwe nariko ni makorta nsanze harimo n'ubundi butare ngubu ubumeze kunuku biranditse ngaha mwitegeko ari neya igira kabivuga iti l'État peut entreprendre pour son propre compte l'État peut entreprendre pour son propre compte soit directement soit par l'intermédiaire des sociétés ou des personnes morales, nationales ou étrangères, agissant seul ou en association avec les tiers, toute activité minière. L'État peut entreprendre pour son propre compte toute activité minière, soit directement, soit par l'intermédiaire de sociétés ou de personnes morales. L'État irimba ikacihamagara mayondori zanirya societe yawe twimba ubutare urumva ni leta iri kwirimba ibicishije kwa societe iyi nijya kontra mwabonye yoyo urumva nabahinga leta agiye kwimba ubutare bw'imurehe ikirondera abahinga babikora no kuvuga nabakozi ba leta hanyuma ukabahemba ku mwimbu bimbuye niho negociation ziri ndavye ingufu nkoresha mbona ibeyobiyi ndavye iki mbona ibeyobiyi urumva yuko leta irafise ubwo burenganzira ishatsi gatuma kuko umurima ni wa leta umurima ni w'abene gihugu bose ni w'Uburundi Uburundi rero burashobora kuvuga rutingana imbu butare bugahitamwo ndavyikorera directement canke ntumuwundi naho yo umuntu uramutuma naka wewe niwe ntumye genda wimbe hanyuma mu mwimbo bikagenda uko na concession irashoboka ngo toutes les substances minérales ou fossiles et les carrières peuvent être concédées à des personnes morales ou physiques qui en font la demande à travers des autorisations et des titres miniers pour la prospection, la recherche et l'exploitation suivant les dispositions du présent code. Na concession irashoboka mugabo araza kukubwira iyo bagize concession hose nasanze ku mwimbo mutegeza kugamura ku mwimbo ngo ainsi pour toute activité d'exploitation des substances minérales une part fixe de la production est réservée à l'État suivant le principe gagnant-gagnant et est déterminé par voie réglementaire. Gagnant-gagnant, principe gagnant-gagnant no kuvuga iki? Gagnant-gagnant. Urumvise? Toute activité d'exploitation des substances minérales. Ainsi, pour toute activité d'exploitation des substances minérales, une part fixe de la production est réservée à l'État. Mwumvise
pour toute activité ari concession ari iki vyose umviriza neza kandi obeme mugasubira kwihenda akazi kayo mwumvise kudahana ko ari bibi murabaza heri yase guhana abana biwe bariko baravyonona Imana yaramuhanye kivuga ngo bazopfira umunsi umwe nawe uzocupfa no mukazana wawe mbere natwe tudahanye obeme uri kuravyumviriza aha ndabivuze abo mukorana bari ngaha mwese. Une part fixe de la production est réservée à l'État suivant le principe gagnant-gagnant. Principe gagnant-gagnant ni iki? Nukuvuga aha rero niho mwahora mwibira rero ndabatera inkuru. Nitwa dufise ubutare bugugwa umuriyaridi w'amadolari. Kugira ngo ubwo butare tubwimbe tubwexploite tugakenera miliyoni 200. Wewe ukazana izo miliyoni 200. Wumvise ko leta yazanye ubutare bwo muri yaridi nawe wazanye miliyoni 200. None hageze kugabura uco twara miliyoni 800 cyanye utwara proportionnel kuko ajya amahera wazanye ateza kuronka inyungu. Aha ma cooperative yo mufise mwese ndabajeje ntinzanira mwebwe fond d'exploitation mwazanye ahandazi ni bake bonyereka muga muri yimbira mugaca mutwara exclusivement ngo 70% ivuye ganya no kuvuga we wazanye miliyoni 200 leta nawe yazanye ubutare bw'umuriyaridi. Noneho rero muca mu negosia muti none jewe ku miliyoni zanje 200 inyungu yazo nangahe uti mukumvikana uti tubone inyungu ari ati none ko nanje aha umutwe nazanye nawo wowe ntuhembaga nangahe ugahemba amahera yiwe yazanye ugahemba ubuhinga bwiwe yazanye ugaca uvuga uti wewe rero ndavye ndumuhejeje ibiganiro uti wewe mbona kantite y'ubutare bwawe ni butare bufise valeri yi no kuvuga ubu ni gwawe igihugu naco naya ivyo bintu bigoye amajahe hari abavuga ngo ntaba specialiste bo muri contrat minier ngo dufe anse ndahejeje contrat gantuze sinayihejeje ngo specialiste ngo urumva ngo hategeza ko ba specialiste ngo ma contrat minier ni biki do specialiste ufise umurima w'ibijumbu ugamagara umuntu uti ngo bisoromere nzoguhemba dushoye mukumvikana uti uzompemba ngahe uvuga uti dushoye imbegete 5 wewe nzoguhemba imwe naje ntware 4 utoya uranzimvye nzotwara 2 nawe 3 mukanegosia ivyo ndaguhamagara umunyamahanga ngo expert ankona twumvikana ajya n'amayeri yo kwiba igihugu jewe urundi je navuze jewe basha muzopfa mubunyicirako kabisa nzobukunda kandi butegeza gutera imbere havyo vuga ngo iki jewe munyita se barundi di pere de famille ambo pere de famille nuzi guteza imbere umuryango wose ukanezerwa mwebwe mwagize ingufu zo gusora mu butare mukanezerwa kurusha wari yicaye nico ituma je nkunda barundi bimba ubutare mwibaza nkunda abanyamahanga none wewe kwayuza gukuramwo yose ushusha kubaka ibintu ngaha mu Burundi abandi n'abacavuga ngo rapatrima wumva bisa wewe ayuza gutwara yose uza kuyubakisha ibintu mugabo kubera mu minsi heze kwa rukwiba amahera mwayagumiza hanze uko muzi ko aramibana ubu nico ituma tugira amahera heza agiye kandi rero ayo mahera heza agiye nimwaca muyavanga naryo yandi azocameranda yose azocameranda nese nabwiye ko je ariko ndabiruka ko kuvyo mwariye je nco nkeneye n'Uburundi buteye imbere aho twahereye dusega dutunze iki nico ndiko ndagwanya aha murumva kontra ganyaganya je nabajije abantu bose none ngo hari kibazo wewe uzanye miliyoni w'amadolari hanyuma tukaca twimbura umuriyaridi w'amadolari tuvuga tugabura gute umuriyoni wawe w'amadolari urunguka umutwe wakoresheje ukunguka bijya bigufu wakoresheje bikunguka yega byose birimo urabaza batoma turigo bariko baravuga nti baza mwandike umwe wese cyazokora turaba umushahara wacu niho tuza kumenya pourcentage uzotwara kubera iki je nzokora iki
nangahe iki tukiravye nzokora iki aya nawe ntuzoyarya kuko urumva abakozi nibo babahemba nibo banteretera amamashini urumva nabo nyene bahejeje uca usanga hajya muvuga ngo babahaye 30% burya nta 30% bazotwara ndabivugishije ukuri none ko muri izo 30% arizo bahembamwo arizo banteretera imashini mugabo araharura nabo ntibemera guhomba baravuga bati mugabo duhejeje byose kameme ndafise umwe nagasenye purusa niyo negociation kuko mwebwe murumva muri ko musoro mu murima w'abarundi bose namwe murimwo mugabo nimwe mwagize inguvu abandi bicaye nico gitwa muca mu bihembegwa nende vyumvikana niyo ganyagaja n'abene gihugu ntibazovuga ngo portion ngo yatunze ngo kubera ubutare bwacu oya nawe portion yakoresheje ingufu nyinshi ziwe nawe wari wicaye hari ahirya ntazi mugabo portion mwimbu yazanye yarose ko nawe aciye kubakira ishure yubatse barabara yubatse bitaro amahera yazanye kubera ingufu ziwe none wo ntiwo muhera utegeza kumuhera mwebwe rero mwimba mutegeza namwe kuronka impera mugabo mutagunze igihugu ibingana nivyo mwazanye ntabwo bajewe naho mwovuga muti tumvikanye ukavuga ngo nzotwara 5% ngasanga ni miliyaridi 10 ntaco bimbwira hariho abantu hacaza ngo none ngo ayo mahera yose azayakoresha iki oya wayatwaye kuko wayaguze nuko je ndabivuga aho ngo domaine l'État peut définir par voie d'ordonnance les modalités d'exploitation et de commercialisation des minerais jugés stratégiques bimwe nababwira leta irashobora kuvuga iti ngaha nuko aha n'umutima wabaga ibimvuze niyo base doto aho muca mutavuga muti basha bwabone nakoze amakosa mu bisanzwe mwategerezwa hariho les conditions kugira ngo uronke ijya kontra kanze ndabereka ama article narayasurinye muga igihe kontra barevoke nkobo ngaha emwe no bamara mwese igihe kontra barevoke violation de clause Gicho. Vous avez dit no communication de renseignements techniques exigés en vertu du présent code. Vous avez dit no renseignements. Il y a contrat ya wichizimangana. Yo, hariho n'ikindi mbona gikomeye. Manquement grave aux règles d'hygiène, de santé, d'environnement et de sécurité. Haraka rukumunani ine article ya 36 mwumve agapwe kumunani igihe kontra cifutwa ngo détournement de la production des substances minérales ya gaha mwese mwofatwa kweli none nk'umuntu yimbagura akavuga ko yimbinza haba maze umwaka atararonka n'ibiro 5 uwo muntu kubereka bandanya yimba wakwemera kuguma wimba uhomba ukamara umwaka ntuze wimba ngo narabuze muvuga ngo muhemba abakozi ntuhebe aho mbanzi ko wiyivye weho bahemba iki nuvuga urimbura ugacunyegeza ukaronka ico bahemba murumva nkaha kontrafye ibigiye amakoperative amajana n'amajana yimba ubutare mu kigega ca leta 0 francs mu Burundi ntituronke devise nari erega navyo nyene biranditsemo iyo mushoye umva leta namaze vuga ko muri ko murakorana mushoye amahera ubwa mbere yose abanza kwinjira mu gihugu yose ajya bwashoye ko yinjira mu gihugu hama buza gutwara ko yapare yawe muga amahera yose abanje kwinjira mu gihugu abantu rero bashora ntibinjize mu gihugu aha twogira inspection vyogorana
nibaza ko burya mwese umutima uri muri ivyo mvuze mu bibazo byinshi mufise nico ituma shaka nzana deba biri ngaho kugabura kwimba impusha gende bigenda ningene igihugu cinjiza murumva nk'ubu ndababwiye yuko naho yo ba société étrangère imbere ya vyose abanza kuzana ayo mahera hama muri kontra mukagabura muga mahera yinjiye mu gihugu bati uburundi bwarinjije imiliyaridi 10 z'amadolari uyu mwaka naho muri izo 10 zitanu zoba zagiye muri ajya amasosiyete yo hanze mugabo ziza kugenda ziva i Burundi ntuvuga ngo ndazideturunira hariya uburundi bubanza kwinjiza bikaboneka ko amahera yinjiye mu gihugu niho igihugu kigira imwizere mu makungu imbere y'ibindi bihugu ugahagarara ugashinga ikirenge bikumvikana kuko barabona ko igihugu cinjiza amahera niyo uvuze uti nkeneye kwiyubakira amaeroporo mu ntara zose z'igihugu uravuga uti ewe mpamahera ngaho nzokwishura kubera babona amahera winjiza nta kibuza ko baguha amahera yo kubaka amaeroporo aha dushatse intara zose bo zagabanutse ari 5 ahubwo nimwe muravyimvira yo kwimwe yose tuyishira mu aeroporo hanyuma autoroute zigafatanwa n'ama autoroute intara zose hamwe atanamwe uzosigara ugenda isahirenga uva mu ntara uja mu yindi ntibishoboka no munsi ko tugiye butanyerera tugenda amasaha 3 ugiye mu Kirundo none wiyumvira yuko bidashoboka ko tuhagenda isaha imwe none ntiwumva ko business ica yoroha erega yo mahera nta kirida yaronderera nayo kubaka amabarabara amaeroporo ibitaro amashuri meza nimwa mukene n'aba expert baza kwigisha tukubaka amashuri meza rugaca duhamagara abanyamahanga ko tuzwa dufise ico tubahemba uno munsi abarundi baca banka kuvura mu Burundi ngo bahembwa make natwe tuzova tuti ni muhereyo mwaraduteye akagere tugira natwe tuzana abanyamahanga baze kuvura iwacu abigisha tukazana abigisha b'abahinga bayigisha je n'abana bacu hamwe nko mu myaka itarenga 20 2060 tukaba dufise aba expert tutaja kurondera ubuhinga hanze tubwifitiye ngaha ivyo byose birashoboka nta handi nze y'amahera rero nubwo butunzi Imana yaduhaye ubwo butunzi Imana yaduhaye rero reka tugire mubazi ibibazo twishurane dupangane kuko urumva ituga iyi sare niyirimwo kazoza ku Burundi 2060 ni muri iyi sare gaha dupangerera akarere dupangane uvuze utahandarenganijwe nabonyemwo n'abanyamahanga barashobora kuvuga bati twebwe mutemeye kugira uku ntituzozana amahera yacu abanyamahanga nabo baraduhenda kabisa ayo masosiyete yo hanze araza atazanye n'urufusha rw'ifaranga agacabwira ko yazanye amahera yafisavye ideni muri banki yo ngaho i Burundi sivyo muri bamwe ba Renbo ntibafashe ideni ngaha mu Burundi barafashe ideni iyumvire ugacuvuga ngo barazanye amahera ngo investissement wakuye hanze ari amahera wakuye ngaha nyene mu gihugu hariho amasosiyete yo hanze kubera iki babonye indongozi zacu ari impumyi araza akaducamwo nyene kuko turi impumyi cyangwa akadufunga amaso nakakandi bataga kamahera kuko igitureke ziba amaso kikagora bikingingo akaza rero bagaca duhenda ngo ndi umuinvestisseur akazana $100,000 agatahana amamiliyaridi n'amamiliyaridi atazanye agashika agaca asaba ideni ngaha hariho umuntu yigeze kuzana investissement ngo yazanye investissement igihugu kimuha ivyaco kiratanga aca yiruka ajya muri banki de la bita aca afatayo desa 50 miliyoni y'ideni aheze aca arabiheba muga yatwaye ati ni wanje mwarampaye ntimusubira inyuma mwampa mubona baga bijya leta rero ubwo burenganzira bufise bwo vuga ati ubu rero ndafashe ingingo iyi ku neza y'abene gihugu bose iri mu escrow ega igituma leta bakunda kuyescroka bazi yuko ari abstrait mu kuyescroka bumvikana n'indongozi serukira leta je bijya ndavyita association of volley ijya ndongozi bamwagize inama yo kwiba igihugu
ubu usi nk'ivyita igiturire oya mwagize inama yo kwiba igihugu kuko we niwe wari ugihagarariye wari kugihagararira none mwace muje inama kugira mwibe igihugu ko muzi ko umunyezamu yari kuba wewe duca rero tugira deba hanyuma kende kintu nshaka ko dukora mu guheza inama niyumvira yuko mwazanye liste de présence kuri liste de présence mugire tableau uretse ko bandika ko ziga nimero zabo za telefone umwe wese abo mu nzahabu ukwabo chaque minere ubu ntumbwira ngo turuwatekwa vuga uti je n'ubutare nta kumwe baduhenda ngo tererare hari minere yitwa tererare mwamuzi ubwira yitwa jewe naravye muri tableau domendere yeve ndarondera elema yitwa tererare na matere nirezere matererare hari hiyi niyi kandi zinganye ibeyi sivyo agacambwira ngo tenere watererare tenere fukuti iyerema tenere yayo niyi iyerema tenere yayo ni numva rero uvuze truate oya we mvuga ubutare bwawe wihimba kugira duce tubashira ukwanyu hanyuma umwe wese kuri koperative yiwe arerekana ubutare azozana mu kwezi none maze imisi mwimba nta numwe amaze munsi y'umwaka yimba no kuvuga umwe aramaze kumenya statistique utije mu kwezi nzohora ndonka ubutare bungana uko ngasanga wabeshe ti ferme ndabaha ese amezi abiri ngasanga bavuze bike uronka vyinshi uzoca ufutwa na mwavyumvise fraud ukaba wavuze vyinshi ntubizane wabeshe kuko nshaka kugira statistique menye nti mu Burundi ku kwezi twimbura korota inganuko twimbura kasiterite inganuko twimbura inzahabu inganuko tugaca tumenya mu kwezi duce tugira statistique zo muri loi budgetaire tuti tuzoronka amahera muri uwo mwaka Uburundi buzoronka amahera anganuko kugira ntidusubire gucanamwo ndumva rero kuri tableau mushiremwo umwe wese aca yandika ko statistique murazizi umwaka mumaze nta numwe ari munsi y'umwaka agize hanyuma ibibazo buza kubaza nivyo biza kudetermine ingere duca dukora amakontra gushasha 7% ntaho numva mwazi ku ico sinakibabwiye umviriza Convention minière approuvée par le décret de délivrance d'un permis d'exploitation haba grande mine petite mine bavuga bati ntuzeye ngo les dispositions relatives à la participation de l'État au capital social de la société d'exploitation minière à hauteur d'au moins 16%, augmenté de 5% à chaque renouvellement ou au partage de la production minière à hauteur d'au moins 16%, augmenté de 5% à chaque renouvellement entre l'État et la société d'exploitation. Jeni mwandongera handi hantu hoba handitse 7%. Namwe ni muyifate jewe mbona omwe capital social kandi ni à titre gratuit. Nuvuga leta antake propriétaire ya mine muri ya capital social yawe leta bifisemo omwe 16% capital social kandi ni à titre gratuit none si code mini à titre gratuit. Nukuvuga yuko nimwaheza kugabura na leta ndabivugaga muri transparence mwejeje kugabura kuri ya iganyaganya wewe mu vyo twaye bigabura ba actionnaire nesivyo aba actionnaire ni bagabura kuri ya pare wewe watwaye wumvise ko leta ari mu actionnaire nayo aho set up and rule c'est la loi ça vient do kubera igihugu ibisice ndabivuze bivuye mu bene gihugu novuga leta ni actionnaire mwese mubimenye ahindani muri mwebwe mwese eta et actionnaire au moins 16%. Murumva kubera mutabigize amakontrasa asubira rero gushasha
casubira kandi noneho mwumva ingene namwe mu vyonona mwumvirize article 258 iyi kode yakozwe itariki 4 z'ukumunani 2023 bavuze bati andere de 90 jours ouvrables compté de la promulgation du présent code est accordé aux sociétés dont les contrats miniers ont été suspendus ou à celles régies par décret loi numéro 1/138 du 17 juillet 1976 portant code minier et pétrolier de la République du Burundi pour la renégociation conformément aux dispositions de la présente loi. Murumva hari iminsi 90 gusa kuva itariki 4 z'ukumunani hari iminsi 90 ihawe kugira ngo mugireho négociation conformément aux dispositions de la présente loi. Aha ni mwara mwese muri horora loi. Ni mwara mwese muza usanga mwese muri andehoro ya loi. Novuga bisigura iki muca mugaruka kuri conforma. Murumva nako nakagongwe gatoyi kuko nta bihano birimo. Nako nakagongwe kuko urumva none ntijuru zaraheze mwari guca muhanwa ko mwabandanije mwimba mutari conforma kuri loi. Mugabo ubu muce mwikonforma rero ukuva mwese murumva ko mugiye gutora mbe vya binebwe byo muri ministeri bizobishoboraga nzofasha naje kuko muri beshi kabisa irifo ko tubigira n'ingoga ku buryo twinjira neza kuko kubwangingo shaka yuko itegeko rishasha rigenga amahera azokora muri uwo mwaka ntegerezwa kwandika amahera azova mu butare. Ega nico gitwa ariko ndabibabwira iryo tegeko naryo murazi ritangurana n'itariki 1 y'ukwezi kw'indwi. Rero ntihagira umuntu ashika itariki 1 y'ukwezi kw'indwi atararonka kontra ijanye n'iri tegeko. Muca muvyumva kuko tuzoba twamaze kugira iyo statistique umva ntanga dere y'ukwezi kugira ngo irya tegeko rize rije mu nama nshinga amateka kuko rigenda yo hakiri kare rigenda mu kwa kane ibyo byose nukubigira n'ingoga kugira ngo itegeko ryabwirizwa riraba amahera azokora rize rigende twahejeje gushiramo tuti ubutare buzokwinjiza amahera anganuko. Murumva yuko yari dere ya 90 jours ntivyabaye ubu duca tubikora ntabwo uno munsi abaca batanga imihoho. C'est à prendre au laisser itegeko riravuga niryo rivuga hari ngo ngurumva nzoca ndabiheba uraheba abandi baze kwimbira ivyo nta gusigana itegeko ritegeza gukora nta gusigana inkore ku maso. Urumva rero tuca tugera dufise liste umwe wese yiyangajije ku kwezi azozana iki nshimire mbe ninde ni wewe wavuze ko aho nka 400 kilo none warose 20 one ninde hariho na potion yaradugije sivyo ka potion yerega patriotisme aho nkubu ndayibona ko iri kwiraza umuntu wese ubu aca tubwira kuko nitwagira nkete tugasagura duhenda mwumvise ingaruka zavyo muzamwe mugiye kumanika imbabura abaga magamaye na umwe wese azovuga ngo narose umutaho kwiye ndabihevye hari uwo bivuga uko ati narose ibikwiye je ndabihevye mugabo niba biheba abandi bazoza nabo batararonka mugabo arabarundi nizo kontra ganyaganya naganda abwire yuko kontra ganyaganya y'umuntu atavuga ngo rapatriement no uvuga ngo rapatriement murumva ko ntibisa hari hakabirya kuri mwebwe abarundi akazobirya ako muzokane gose tuzokumvikana ku barundi sawa. None rero mumbwira ibibazo mugira muhura nivyo navuze namwe murafise uburenganzira kugira ico mubivugako muti ngaha muratugunze natwe twabwiye tuti none tujane iri tegeko mu nama nshinga amateka bagire amandema niba nka kwamanda naho bizoca bigenda gute rega aha kugira bibifudike dusubira tujana mu nama nshinga amateka ikavuga iti ibi tubonye ari nyakuri ni sawa basa atari ivyo
urumva bica byanka bacavuga bati ni contrat d'adhesion nta kundi tiade rutina derepa sawa rero ubu rero ngira ndabaha ijambo sinzi ko mushikiranganje hari ikindi yongera ko byo navutse hari byo yongera sawa ubu no kumviriza rero mwebwe abahinga bavyo muri abahinga ba leta ndabisa abahinga ba leta niyo yimba ubutare nitwa twarihenze nitwe twihenze reka rero mwebwe mutubwire ivyo mwiyumvira ijambo ni gwanyu nyakubahwa mukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi nyakubahwa mushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu n'iterambere rusangi nyakubahwa mushikiranganje w'ubutare n'agataka nabo mfadikanije banyakubahwa baburamatari mwitavye kino nama idasanzwe banyakubahwa musanzwe mukora muri kino gisata cyo gucukura ubutare murakoze kuma kano kanyi nyakubahwa excellence jewe rero nkaba vise utubazo nagomba kubaza mpereye aho je nitwa Nduwaye Marcel nkaba ndi umwe mu bahoze ku rugamba ico gisata mu bahoze ku rugamba nta nabakimenyere nta nabari muri cyo ko ni gisata kigoye kirimo na code kirimo n'abanyabwenge beshi nkuko mwabivuze Bo Jefferson Cooperative sindatangura hariyo ndimwo iriko irakorera ikabarore imaze amezi 3 ikora hari nizo nuko ndoguruza ngomba kuguruza maze kuronkera conformité zibiri mu Kirundo hari n'izindi zishaka kuri 5 tugomba kunguruza nk'abahoze ku rugamba kuva mu dukoresha sabwe hari izindi ntarandi Mbo muri rusange ari cooperative ndimwe nsangiye n'abene gihugu iyo imaze 3 mois iri ku kivi ikabarore hariyo cooperative z'abahoze ku rugamba kuva mutukoreje inama Gitega twagiye hamwe urumva rero wevuga uti mfise cooperative yitwuko ikorera naha murakoze cyane nahandi kugiza aba cooperative menshi duca dusubiranamwe murakoze cyane Fise cooperative nserukira imbere y'amategeko yitwa ngwiki yitwa Soko PPMC Soko PPMC Chakore muri rusange rero nabaza kwiye 16% muhereje ko ikibazo nshaka kumenya nashaka menye ko aya marodovance twahora turi ha tuzobandanya tuyariha hama mwavuze ati beshi mumaze igihe mukora mwararonse jewe nabitanguye ndetse kuva mvuye ku rugamba naragize ibakwe ryo kuronka akazi mu basanzwe babikoramwe abaguza tunga niho nanaronkeye experience muri ivyo hama mu nyuma ndashinga cooperative zibiri imwe ndahomba ndabura turabura iyindi bamaze kumpa conformité baca bambira ko ari ahantu hadakogwa nkuko mwabivuze hariho terme ubu basigaye bakoresha ko abantu bikomeza naragiye ico gihe nari kumwe na SP Kayanza na vice wiwe Mathieu ndaje muri OBM baratelefona turatelefona bavuga ati oya aho ntiyakogwa kandi abantu ufitiye conformité kuva 2019 nubo hano ntiharakogwa nukuvuga rero jewe ndi mu bantu barenganijwe oya bakubwiye bati aho ntihakogwa yego bambwira ico gihe ngo ni parametre ya Komibo kandi Komibo ko babivuga hariho uruzi mwogere batarenga kandi impande yayo masite yose abandi banego barahakora ntacyo kizima nababwiye ko tugiye gutangure murakoze byose n'amakontra murakoze cyane muvyeyi se barundi hama jewe ikibazo nagomba kubaza ni kijanye n'amadokima turondera muri OBM amadokima umuntu arariha mugabo kugira ngo tuyaronke bikagorana nk'akarorero je ndafise abagenzi beshi barishe kandi babahaye na autorisation kuva mu kwezi kwa11 kuva mu 12 n'uwo musa taruhusha ivyo rero ntitubona intambamye kuko barinze badosaba autorisation vomye ko twari tuzi ko umuntu acaja ku kivi hama ibijanye n'igugwa ry'ubutare kugira ngo ntibize koncamo OBM ivyo nivyo OBM ivyo nivyo hariho abantu basavye bakariha n'ubu mutarabaha amadoki arabeshe uno musi kuko turiko turaja mwino nzira yo kugira ngo dutunganye amakontra neza cyaratumye ubu tukiko turavyiga ko dukurikiza n'intumbero muri ko madwanshasha vyaratumye haba mwako kantu ko guteba kandi bose barabizi nibaza ko nta numwe ico tutakibwira barabizi bose ni vyabaye gutevya igikogwa ahubwo vyabaye kugira ngo dutumbere intumbero
dutegeza ko turakurikiza yisunga amategeko. Yego murakoze. Zi yuko hari unabigeze ugomba kubigerageza ariko ahanyene barimwo harabigeze ugomba kubigerageza mugabo ntibyigeze kugira ngo mubahese kuri 70%. Kandi naramaze babwira ntibwira mu itegeko ayo seti mwayikuwe. Benshi ngo bagaba ngo utaduhaye 70% turabihevye heba abandi babikore. Nta gusigana amavuta utemera gukurikiza itegeko bihebo bivemo. Twebwe murabona mu ruho duhura mu gucukura ubutare. Abantu ku makontwari bakira ivyo tuzanye. Jewe nkuko nabivuze nkikorera muri rusange burya leta iki gikorwa igiye kwikebuka nkuko mwabivuze nuko nyina risi batamara. Ibintu byarabaye wandabaga. Jewe narigeze kugenda ikigaraho bashorera ubutare. Nkabona mu kugura harakantu batondesha gutya nkabona bagashiramo udutudutu bagaca bagusubiha ibisubizo directement. Ariko rero ngaha mu Burundi hari vyanyobeye. Uraza umuntu washora akabwira agafata ishantiye ugacumara nk'amasaha 3. Yiyugaranye akazabwira ngo we bwakwamye. Akakubwira ngo we ntizapimye. Ngo we zapimye autant. No kuvuga twego ubutare naho tubushora ngaha batugurira nko mu Congereza. Twashaka rero batugurire ku mugaragaro. Jewe ndi mu bantu bagura umwimbo w'ibigori mu komine. Ibigori vy'umugambi wa leta turabipima tukabisuzuma ko byumye. Ne badupimire ku mugaragaro tumenye ivyo dushoye kwari ivy'ukuri. Nimba rugusepara dusepare mugo tumenye ati iyi yapimye ota tubibona. Muri rusange rero abantu genda hafize amakenga nk'umwe mu babimazemo igihe. Hamara nkuko mwabivuze jewe muri komine Marangara narahakoreye umwanya munini. Naragiye kurondera site sanga hari ahantu numva ngo ni muri parametre ya Ntega mining. Ndagenda mu Kirundo ku Ntega sanga ni muri parametre ya Ntega mining. Abantu rero na hantu hanini cyane hariho n'abantu bari bararishe amadokima uwo munsi bicaye bamaze imisi baraziyo n'imitase barundi. Aba bantu rero kuba bicaretse ahantu hari ubutare abantu bavuga ko hari ubutare. Mbona aba bantu baza bagahenda leta ngo barafise ngo parametre ntarengwa bo hagarikwa hama abantu bakaja ku kivi hama bona bo barishe bakabandanya bakora. Jewe ahantu bimba ubutare nari rivoronse buryo uretse mu cankuzo no mu Ruyigi narashiraho site. Nashaka kuguruza site 10 nkabahoze ku rugamba. Jewe ndi muri bake mwashimiye mu batumye kugira irrigation kuri mamuci. Mwaranshimiye keshi kandi ndabishima ndabikenguruka. No kuvuga n'ubu rero kuva mudukoreje inama Igitega. Nafashe ihangiro ryo kugira koperative yabahoze ku rugamba natwe turabico dusahiriza. Ibi rero nabonye ko ari intambamyi. Mu byo ise barundi burya no kuri general urarushe. Ndabakurikirana ijoro n'umutaga habakombonesha kure. Haba ko mwitanga iki gihugu jewe nari nifuje mbere wanashaka sinobahisha nari naciye kuri general Silas ntigura ati sawa umunani wanyu. Ahariyo equipe nshaka kubabwira igifukamye mu nda ikora muri iki gihugu hari abantu nywegwe ko ari mwijuru bari abantu umuntu akora akazi mu mwaka umwe kabaje gura etaje Bujumbura. Igihugu kirimo isiha. Ivyo nshaka ndabibabwira fizike maturi babiri. Inywego turangiza inama mu mpona ni minota 5. Iyo equipe mushireho commission mugasanga ndabesha muzoca mu mpana. No kuri excellence ntabarambiye mbaye ndageza ngaho murakoze abandi bafata ijambo. None ko twumvise les conventions légalement formées tiennent le lieu de loi. Les conventions illégalement formées sont nulles et de nullité absolue. Akoni mukandike mugende mukazi. Ntimuze mwitwaje ngo nzanye convention. Nsanze itari légale, itari conforme à la loi, c'est nul et de nullité. Nta na effet. Nta na effet nul ne peut faire prévaloir sa propre turpitude. Wagiye horora loi. La Cour constitutionnelle yo havidu kubita. Ko Cour constitutionnelle ijejwe kuraba ko amategeko akurikizwa. Aho mubimenye ntagire uwuza yitwaza kontra yanje. Zose ndaziko ziri illegale. Ubu rero dusubira kuzikora ko nabagiriye ikigowe kavuga nti nta uhanwa kubera ivyo. Ntagire usubira kwitwaza kontra. Hanyuma hariho amakondisiyo kugira ngo uronke kontra ntuze etude de faisabilité. Aha mwarayikoze mwebwe ubu kontra yanyu nosanga iri annexe ko etude de faisabilité kugira werekane investissement wazanye c'est combien.
investissement wazanye sekombye genda murabe kontra y'Imurehe ingene yanditse byose biriko etude yose n'amahera investir none namwe muzana mutwe gusa ngo nje kwimba ubutare ngo nkeneye gusa ngo mpango ndafise cooperative ngo none ngo hariho rodevance ntanga ngo camumpa document ajya ma condition dutegereza kubona ko contrat yose iriko annex étude de faisabilité c'est numéro 1 nahi ba cooperative gendo twigire étude de faisabilité tuyizane turaba amahera na uzanye kandi uyashira kuri konte tukayabona ko ariko narabonye abakurikiza amategeko ugomba kugira fondation ya Karorero bakubwira bati tutayabonye miliyoni 200 ntagre muronka namwe nta kontra muzopfa murose nta permis muzopfa murose utabaje kwerekana ko ya investissement wayizanye kuko ntidukeneye abaduhendo kuhatambikiza ngo ni wanje iwawe hahe na munsi muhava muca muja kukiriyo kwere na munsi ntihabura baja kukiriyo koko umuntu arapfuye none kontra yawe ipfuye kare nahora mbona abantu bari kwanywa biyeri ngo naronsa ka concession kandi mukita ka concession ga ntimuravangura concession ngo naronsa ka concession agaceja kunywa agahenekene keza ko yaronsa ka concession naho nta nakimwe yinvestishijemwo ga agaceja kurondera isoko mu commissionnaire hari n'amasosiyete yo hanze twabonye aza kaguhenda ngo arafise ngo aje kwinvestisa kugira ronke ijya permis gusa agaca agenda kuyishora hanze ivyo twarabibonye nico ituma ubu baga nimwabinsinda ko urumva nta kundi ngo abaminero urumva ngo baca kwirukako ivyo naravyisinye erega gutwara igihugu bagabo nuko nyene baza kwisinya nyene ivyo nyene mugaje nkeneye ko Burundi muga namwe muri abarundi kame tugume dusega dufise tunga vrema aya ariko hatwonanirwa kuronka muri yaridi w'amadolari ku mwaka munganuko kwe twoyabura asaga twoyabura hoho twoca rutanga ibihoho rumva rero ikibazo wabajije mbaye ndakwishura kiri kare na wewe bazogende wikonform uzosubira kubaza ikibazo uvuga utubaranzimvye gutya bimeze uku nababwiye hariho kijya cha 16% kijya ni capitale sociale ni muri capitale sociale yawe nawe ya ntuze yawe uzozana muri yaridi muri uwo muri yaridi umenye ko leta ifisemwo 16% nuva mwimbuye ijya pare yawe umu actionnaire acatonda omwe 16% gashobora kurenga ni omwe none muna mashiga amateka ntibaharavuga ngo omwe 30% ntihariyo 40% harura ko binduru ni omwe rumva ishobora kuba 30 ishobora kuba 50 ishobora kuba 60 hino nani kubera iki pourquoi biva kuvyo dukurayo nese ndababwiye hanyuma rero hagaca haba bya bindi yo kugabura production izo principe zibiri Senegal nico ituma ntituzoziheba nanje nabonye n'ukora by'amakontra yatonze ngaha nabazoheza mbwira ingene akeneye aba expert international gukora kontra nini cyane nazavuye ko byavunani dore ico murumvise by'amabeyi byose ubu twese leta iri kumwe namwe bwe mwimba muri ubu tacha amakontra no kuvuga leta mugiranye kontra ni mariage y'umugabo n'umugore avec régime de communauté de bien resif si communauté de bien ni kwacho twese twadusigaye twumvikana ingene tugabura gusa ni régime de communauté leta urumva igihugu na wewe cooperative cyangwa societe mugize mariage yo contrat ni mariage icituma mwa muri kumwe nta uzosubira kuducamwa ayo makontwari ntazoducamwe turi kumwe bizabiheze nayo nyene ndazari ngaha nibaye barajugumira nyene nta kundi none tugire gute n'abakomisi bajya je ndabita abakomissionnaire qui achète nos de l'état ubu je ndabita abacollecteur murumva amakontwari garazo yitwa ni nk'umucollecteur kuko ariko ruta
naho izo bikontware yaguze n'ijya yaguze byose tumenya tuti leta y'u Burundi ifise koroti izoshora duce turondera ahari isoko nziza mbeho mwibaza ko ari gupfa kuvuga ngo cyashora mu Buhindi ubundi shora mu Bushinwa ubundi turondera isoko igihugu cy'u Burundi ariko rutakirondera isoko nziza nuvuga yimbwe mu Kirundo niyimbwe mu Kayanza zose tuvuga tuti tushoye hariya wewe ubuzi kanite yawe umwe wese abazi kanite yiwe yazanye hari ikindi je nikundira transparence bagabo je naza kubabwira ngo mumpere ingeko nzorya mugabo ndi Murundi naje yewe nzorya abarundi twese nzorya kere twese sawa gani ekeresisema doye ntimuje kunegosia amakontra ari ilegale muhava mu nkwegera mu bintu bibi hariho abantu bagakwega kwego ugasanga uri mu mafuti la fois passée hariho conflit yashitse wanje abantu bitwari wanje kandi harimo ivyo vy'ubutarega navyo nyene abarayitreta abakoseye baje baratreta dose nyene amamenenje arameneka ubwa mbere ndabasubirisha bwo basubiramwo hanyuma nca ndabaza nti mbe kw'ivyo vyose mwambwiye ko nabonyemwo ubutare ko mutambwiye urya muntu arafise convention yo kwexploiter burya butare baza mu nyereke kwanza mwe murazi hariho abagabo babiri baburanye namba ari mu Rusaka abagabo bari bicaye bariko bararagira babona urutonga atawururima urunyovu umwe acaza ngo berija tongo nijyande ubundi ngo rijya ngo komenga ni rya komine ngo rijya rya komine ngo none hajya ntitwaritwaraga nana tuburane wegenda urondera ivyabona naje ndondera ivyabona tuburane umwe avuge ko ari gwiwe uwundi gwiwe hanyuma ducira urubanza niba heza kuruca tuzoca turigabura baragenda baraburana baburanye ivyabona biraza birasura yuko ati biryuyu ivyabona bitsinze bati itogo ryegukiye uyu baca barigira baca barigabura kumbe leta niyo yatanze ivyayo itabizi namwebwe rero ngaha murashobora kudukwega tukaja hirya y'amategeko tukayavamwo mwadukwega kweza ntagire uza burana ikontra isanzwe iri ire ejo bundi haraheze nk'amezi nk'umwaka uraheze je umuntu yandegeye ko hari imodoka ipakiye ubutare ibumanukanye Bujumbura iyo modoka hari ndayikurikirana gushika no kuri Kotebu sanga iyo modoka ahubwo yaherekejwe n'umupolisi yambaye civile kuri Kotebu iyo modoka hari bacambwa ngo hariho pick up ngo yigisoda ije gupakira ubwo butare naje nari mfise abapolisi ncamvuga ntebagabo twihebe niba twica indurira za kuvuga mugabaze kumenya igitumi iyo nduri ivuze twaragiye kuri Kotebu dusanga ubwo butare bariko barabuhindurira mu modoka agence bita oxygene ico je nakoze nkishika ngaho nabwiye uwo mupolisi ntiduza amaboko ukenda ukamanura amaboko baca bakurasa abantu bose baraho baca bariruka iyo modoka tuyiravye dusanga ipakiye ibiro 980 byari bigiye he mu gihugu cy'u Rwanda ivyo tubikora kubera iki tubikora uyu munsi umwuga w'iwacu waracafuye ngo turabasuma rijya jambo rero abasuma hariho bamwe twebwe riratubabaza tukavuga nti reka dukore uburyo bushoboka bwose aba basuma tubadenonse kugira turabe ko ikice yico tuvako muga tukaca tuza kublokwa naba bantu bitwa ko bariko barakamisha uyu munsi umuntu afatwa ejo mugahurira muri restaurant tugasaba rero aba bantu byukuri bo kwigishwa karanga mutima nabo bakaba abapatriote tugashira ingufu hamwe byukuri igihugu kiratunze turi kumwe twese twumvira kumwe ibintu byose bizoshoboka akabazo kagira kabiri twebwe tuvuye muri artisanale tugiye muri semi mechanize ivyo twe tumenyereye artisanale haje societe runaka bacha kubwira ngo egerayo mugu umunsi semi mechanize dushiramwe uburyo turagura amamashini yo kwimba tukibaka ama unité de traitement turiko turaba muri code minier naho twakingiwe tukaca twibaza ntimbe ko tumaze gushira iyi mitahe tukabataho twakingiwe kumwe twahora twirukanwa muri artisanale haje societe na semi mechanize izoca igenda uko nyene
tukaca twibaza nti mbaye amafaranga tuzoba twashize mu ibi bikoresho tuzoba twaguze mbe tuzoca tubijana he. Twasaba rero n'igisabo si itegeko, nimba vyoshoboka habe itegeko ridukingira nka kugira bakingira amasosiyete. Haje sosiyete runaka ikigomba kuja mwa 2 hectare 5 baguhaye basi fumijande oro ya 2 hectare 5 nayo irondeze. Muga kenshi baza baviza twatunogo canke ahantu umuntu aba yateguye bisunze umwimbo uronka. Akandi kabazo ni intererano. OBM vy'ukuri n'ikigo ubona ko gifise ishaka ryo gukora kandi ku murindi munini. Mugabo OBM uyu munsi iracafise intambamyi y'ibikoresho. Uyu munsi ukeneye kugirisha geophysique abantu bo muri OBM nibo bategerezwa kuyikora. Mugo uyu munsi nta ekipema bafise. Tugasaba nyene cyubahiro nkuko muri abavyeyi kugira uyu mwuga utera imbere d'abord tubanza kugira ekipema. Aho tugenda kwimba ntihabu gutatona. Basi umuntu apfuma amenye ni anomali zitonze uku atatoneshe mwizo anomali nkumbure hajya hari bijya biremere arashobora kugenda agatorayo. Uyu munsi OBM irafise ikibazo cya laboratoire. Ujanye truate baragupimira mugenza habo ntibariko barapima. Ugacuraba nk'abasavye semi mekanize iyo bahejeje bajanye ama echantio. Uyu munsi OBM nta echantio ipima yenza habo. Ivyo vyose rero bikaba ikibazo umuntu akibaza nti mbe ya raporo ya evaluation sommaire ya mezi 3 ndayihejeje nzoza gupimisha he. Ivyo vyose rero ni intambamyi zigenda ziba mu gisata. Hama hariho kandi kabazo ari ikindi kintu mwavuze kandi gikomeye cyane cy'ukuntu twosinya tukiyangaja ntimbe ku kwezi tuzotanga ibinganiki. Je nameze nk'ugira akabazo gato. Uyu munsi uraburi kurimba firo ejo igacika, hirya ejo ugasubira ukubura iyindi n'ubundi gasubira igacika. Jewe uko navyiyumvira nayumvira ko abarundi twoba abapatriote. Umuntu arose toni jana akazishora uko yazironsa kandi yanabuze akerekana ko yabuze. Duhiriwe duhishije OBM ifise abahinga barazi ko firo icika ikongera ikubuka, ariko ico tubijeje nyene icubahiro turi nyuma yanyu kandi nguvu turazifise. Imana yaraduhaye umutaha ari igihugu cy'u Burundi. Igihugu cy'u Burundi n'umutaha ukomeye cyane. Ivyo mu mazimisi muduhimiriza twaravyumvise kandi twarabitahuye. Ubu turi nyuma yanyu 100%. Murakoze cyane nyene icubahiro kumpa ijambo.